mwiza 2026. bifuje umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo na gatandatu. Yesterday we have a must be crossover festival here, but we are not coming. Ejo twaragize umunsi mukuru wo kurangiza umwaka ariko ngaho ntimwashoboye kwitabira. I remember 2018 to 2019 I was in Uganda. Nibuka yuko ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gushira ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda nari mu Uganda. Especially the Uganda whole country, the atmosphere is a big festival crossover to New Year. Na cyane cyane ko mu Buganda mu gihe cirangiza ry'umwaka igihugu cyose kiba gihagaze kibishashaye cyane. Therefore, Pastor Oxupak, he was in Uganda. Rero ico gihe umwungere Oxupak yari mu Buganda with 100,000 people 2018 to 2019. Umwaka wa 2018 ushira 2019. Okay, after I deliver a message, we watching to New Year message from Reverend Oxupak. Nyuma yo kwigisha twaza gufata kanya ko gukurikira ubutumwa nabwo bw'umwungere Oxupak. But I reading Hebrew chapter 11 verse 1. Ariko ngiye gusoma Abaheburayo igice 11 umurongo wa mbere. This is Good News Mission 2026 New Year message. Ubu nubwo butumwa bw'umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo na gatandatu bw'ishengero ryacu rya Good News Mission. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ukwizera no kumenya rwose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari by'ukuri. When I wake up the Monday morning, igihe navyuka ku wa mbere mu gatondo, just I remind, behold, I am doing new thing. Nibutse gusa ijambo ry'Abamiriza muri jewe rivuga ngo ehera abangiye gukora ibintu bishasha. Isaiah 43 verse 19. Mugurure Bibiliya yanyu Isaiah igice 43 umurongo wa 19. Behold, I will do a new thing now, it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Ehera abangira nkore ikintu gishasha ko ngira ngiserura ubu mbega ntimuzokimenya nzoca inzira no mu bugaragwa mbesha inzuzi ahagadutse. Do you remember last Sunday message? Mwamwibuka ubutumwa nigishije ku w'Imana ushize? What did I say? Nigishije ngo iki? What did I deliver it to message? Nk'ubutumwa natanze buvuga iki? What? All things are ready. All things are ready. Byose byarateguwe. Amen. Amen. So one more time. Dusubiremo kandi rimwe. What did I deliver the message? Nigishije iki ku munsi w'Imana ushize? Yes, all things are ready. 2025. When I went to DRC Congo, Lubumbashi. Mu bihumbi bibiri na mirongo na gatanu igihe naja muri Lubumbashi muri Congo. One sister, she continued begging, please come, all things are ready. Hari umushiki wacu umwe yakomeje kumbwira ntumira ngo ndakwinginze uze witabire uze kuko byose twaramaze bitunganya. Your visa document ready, also accommodation. Impapuro za visa, uburaro, byose biratunganya. One bishop provide for program also. Hari umubishop umwe mbere yamaze no gutunganya iby'intonde byo uwo munsi. Then everything ready. Rero byose byari biteguye. Just come. Gusa uwingo. She speak like that. Yagumye ambwira kuno. Then I continue. Remind, delivery message. Rero nakomeje nyene kutanga ubutumwa ndavyigisha muri uno buryo. All things are ready. Byose biratunganye. Therefore, it was in my heart, very moved in my heart. Nico gituma ico gihe umutima wanje wari wamaze kwimuka. When I went to north part of Zambia. Igihe naja mbere no mu ntara z'uburaruko bw'igihugu ca Zambia. Town to town, pastors preparing for the CLF program.
uko mu gisagara mu kindi nguma nimuka nasanga bungere bamaze gutegura intonde z'amakoraniro y'abarongozi wa Kristo CLF. Also, Copperbelt University preparing for the mind education ndetse na university imwe baramaze gutunganya ibijyanye na mind education and Bible seminar. ndetse bateguye n'ikambi ya Bibiliya kwigishiza mu I ijambo continue ry'Imana. delivering this message. Nakomeje kwigisha buno butumwa, Then people receive salvation. benshi barakira agakiza. And when I went to America, Mbere n'igihe naja muri Amerika, the Lord preparing for the Zambian community in USA. Imana yari yanteguriye bamwe mu bene igihugu bava mu gihugu ca Zambia bari mu kariya karere ka Amerika. Therefore, I met some Zambian people in New York. Rero ico gihe narahuye n'abanyazambiya baba i New York. Also, one pastor together with I visited to embassy, many UN embassy, country to country. Mbere nasho no gutembera ngiye kuri UN mpura n'abambasaderi bamwe batandukanye. Then while the time I met one lady, Ico gihe nahuye n'umupfasoni umwe she's from Guyana. ava muri Guyana. Guyana is one of like Caribbean country. Guyana ni nk'igihugu ca Caraïbe. She is a hotel cleaner. Ni umupfasoni asaza akora isuku muri hoteli. Then I delivered a message in the bank. Rero natanze no gutuma nigisha mu banki. Following date, I also make appoint one coffee shop, we fellowship. Ndetse ku munsi wakurikiyeho natunganije n'amakoraniro nja kuganiriza umuntu mu kadandarizo badandarizamo agakawa. While I fellowship with her, she is crying. Igihe nako namuganiriza She yararize. painfully struggle with her husband. By'ukuri yaratamijwe n'umufasha wiwe. Then I call her husband. He traveled to Turkey. Rero naciye mpamagara umufasha wiwe yari yatembereye yaja muri I Turkiya. communicate with him. Ndaganira nawe. Then because I'm also traveled to Turkey. Rero kubera ko nako ndafata urugendo nja no muri Turkiya. When I went to America and also Turkey, Igihe naja muri Amerika ndetse nkaja no muri Turkiya. also all things are ready. Byose byari bitunganije. Therefore, in flight, I met one Turkey guy. Rero ico gihe nafata indege nahuye n'umunyaturikiya mu He is ndege. an engineer, work at Iran. Ni umufundi w'umunjeniyeri akora muri Iran. You know, most Iran, Iraq, Saudi Arabia, they are Muslim background. Murazi ibihugu vya Iran na Iraq ndetse no mu bihugu vy'Abarabu basanzwe bafise nyine imyizerere ya Before Kisilamu. I went to the interesting Muslim background country. Ubwa mbere gisa nishishikajwe n'ibintu byo kwigisha ubutumwa bwiza ku bantu But b'Abayisilamu. 2025, God show me you should preach the gospel Muslim people. Ariko noneho mu 2025 horaho yaranyeretse ko nkwiye kwigisha n'ubutumwa bwiza ku bantu bafise imyizerere ya In Kisilamu. Zambia, many people from Lebanon, Muri Zambia hari abantu benshi b'Abanyalibani also Turkey, ndetse n'Abaturikiya they doing for the construction business. basanzwe bakora ibintu byo kudandaza ibikoresho by'ubwubatsi. Therefore, one day my car break down. Umunsi umwe umuduga wanje waragize isanganya urapfa. I bring to the nearest workshop. Rero nagiye ku mangazini iri hagufi yaho narindi. But this building owner from Lebanon, Ariko none ino mangazini yari y'umunyalibani. he invited me to his office. Then I start fellowship. Rero yarantumiye hamana bakumuganiriza. I unbeliever. He said, I am a Christian. Yaciye ambwira nyine mu buryo ntari ndabyiteze ngo rigaje Then no how do Kristo. you Christian? No wowe ubimenze gute I mu believe Kristo? Orthodox. Yeje ninze imyizerere Then orthodox. God is show me Rero Imana yaranyeretse. you should approach to the Muslim people, Ukwiye kwegera n'abantu bafise imyizerere ya Kisilamu. Lebanese, Abanyalibani, Egyptian. Abanyegiputa. Therefore, from that time, God showed me interesting to Muslim background people. Ico gihe Imana cimpaye gushishikarizwa no kumva ko no kwigisha ubutumwa bwiza ku bantu bafite imyizerere ya Kisilamu. Therefore, also entrance to the Chilanga, our Good News Mission Center, there is a big factory. They make the block making. Ndetse n'ahantu twubatse ikigo ca IYF Ichilanga uri kurinjira hafi neza ku irembo hari ihinguriro rikora amatafari. He is from Turkey people. Ndetse nyene umuntu akora amablocks Imana Then when umunyatirikiya. I went to Turkey, Ege naje muri Turkiya rero then I called him. naramuhamagaye. Yeah, I'm in Turkey now. Ndamubwira ati uzi n'amakuru ndi muri Turkiya. He just opened his heart. Yaciye yugura umutima wiwe ubwo nyene. Then I'm starting
conversation. ntangura kuganira nawe. Therefore, when I shift in Burundi, Rero ico gihe nibukigiye nimukanza mu Burundi, also I often time communicate with him. rero nakomeje mbere yo kuza ndaganira nawe igihe You should kimwe. come to Burundi Namwe- and start this block business. Ndambwa turakwiye kuzoza mu Burundi kugira ngo ukomeze nano rudandazo gukora amatafari y'ubwo bwa block ciment. Therefore, this is a new beginning, new things. Rero iyi ni intango y'ibintu bishasha. Behold, I will do new things. Ehe, ngira ngo ari ibintu bishasha. Therefore, I'm starting new things about the even Muslim. Rero natanga ibintu bishasha byo kwigisha ubutumwa bwiza ku bayisilamu. Also, when I came in Burundi, Rero igihe naza no mu Burundi, there is many lack of the power hari ikibazo c'ibura ry'amatara rikomeye and also water. ndetse n'ibura ry'amazi. I think you struggle with water every day, isn't it? Ndazi ko muja mutamba kumbure no kubura amazi. Sivyo? I didn't know only my house. Je sinzi impamvu vyashikiriye mu But when I wanje meet gusa. church member house, also no water. Ariko iyo maze gutembera na bene data nagiye gusanga amazi. Therefore, I need a change in Burundi. Ndavuga ati buya ndakwiye ico mpinduye mu Burundi. You remember when I came here, I continue speak road change. Murazi igihe naza mu Burundi gishika ngako nakomeje ko ndababwira Many places no gusana amabarabara. Ico gihe mwibuke ko amabara menshi yuzuye ibinogo vyinshi. Therefore, I'm started we have to road repair campaign. Rero natanga kuvuga ngo harakwiye kubaho kampanye yo gusanura amabarabara. This morning when I passing through the four-way here, igihe naca ngaha mw'ibarabara ndiko ndaza uyu munsi. you know, when I'm passing, always struggle with the bump touching. Murabizi ndiko ndamanuka ibarabara ngaha nza nshaka ko utuntu tundogo tumeze nk'amadodane Amazing, this morning I see somebody is filled with stone. Ariko no munsi mu gatondo natangaye mbonye umuntu ariko arahuzuza Hallelujah. Hallelujah. You remember also the roundabout there, it was big hole, big hole. Murabizi neza hajya muri rompo kwa komine. But now it's filled. Ariko noneho cyane. Also town, Bay Town, there is a Christmas tree area. Ndetse nahajya uri kuraja mu gisagara neza hafi ya fasa aho bazigice ca Noheli. Murabona hariho station y'igitoro. Gas station, right? Murahabona kuri station y'igitoro. Opposite gas station, it was big, also passable. Ku ruhande runyanye naho hari kinogo gikomeye. Now they feel. Ariko noneho baracujuje. Amen. Amen. And speak out. I hear my voice. Turuhora kumva amajwi yanje. Hallelujah. Hallelujah. 자, behold, I will do new things. Raba ngira nkora ikintu gishasha. 자, we Good News Mission Burundi, we need relocate church. Rero ishingiro ryacu rya Good News Mission Church Burundi We turakwiriye need to build church. turakwiriye kubaka urushinge tukubaka inyubako z'ishengero. Amen. Amen. God is opening a new way for our church. Rero Imana iriko irugura inzira nshasha ku ishengero ryacu. Our church is His church. Ishengero ryacu si ryacu ni ryayo. Amen. Amen. Therefore, when I wake up one day, just I'm reminded this scripture. Rero igihe navyuka ku munsi wa mbere nibutse kino canditswe kera. I will even make a road in the wilderness. Ati ngiye kuzoca amabarabara mu bugararwa. How wilderness make road? Mbega Imana ica gute amabarabara mu How bugararwa? the river and river in the desert. Gute mu bugararwa hobaho inzuzi. You know, when I was in Namibia, it was Namibia full desert. Murabizi igihe nari muri Namibia hari akarere kanini cyane kuzuye Very ubugararwa. dry country. Ni igihugu kirimwo ubugararwa. Big river, there is a river, but I couldn't see the water flowing. Yego hariho uruzi runini cyane ariko mugabo urwo ruzi nigeze mbona amazi atemba. Only 1 or 2 days water just coming. Gusa nyine nka rimwe cyangwa kabiri bashobora kubona amazi arenga. But this morning, Isaiah 43:19, Bible said, Ariko no munsi muri Esaya igice 43 turabona ngo I will do new things. ariko ngiye gukora ibintu bishasha. Follow me, I will do new things. Mumfashe dusubiremo. Ngira nkore ibintu I will bishasha. do new things. Ngira nkore ikintu gishasha. Follow me, you speak out. Musubiremo. I will do new things. Ngira nkore ikintu gishasha. English, I will do new things. Musubire mu Congereza. English, I will do new things. I will do a new things. The Kirundi, Mu Kirundi naho ndiko ndakora ikintu gishasha. Kishasha. Gishasha. Hallelujah. New. Hallelujah. Kishasha. New. Hallelujah. Yeah, in God is show this scripture. Rero Imana nyeretse kino canditswe kera. When I listen to the New Year message, Igihe numva ubutumwa bw'umwaka mushasha. by faith,
biciye mu kwizera. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ukwizera ni ukumenya rwose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. When you trust your family, igihe wizeye umuryango wawe, then you accept the word, that word came to you, then you start to action. wizera ijambo ryayo, hanyuma amaze kwizera ijambo ry'umuryango mugatangura kubishira mu ngiro. Amen. Amen. Therefore, when I remember this scripture, continue I deliver every day deliver this message. Rero igihe cyose nakomeje kuza nigisha ino nkuru ndavyigisha. Monday morning devotion I deliver this message. Kuwa mbere mu gatondo mu makoraniro ya burakeye Tuesday when I went to Chibitoke Church, kuwa gatatu kuwa kabiri igihe naja kandi deliver this message. kuwa kabiri igihe naja mu Inspection, Chibitoke naho nyene nigisha ino. inspection for the land, one brother contribution to Chibitoke Church. They want built there. Rero barambwiye yuko ari mwene data yashoboye gutanga intererano y'itongo bakaba bagomba kubaka. It is a good area. Ni ikibanza cyiza cyane. One brother contribution for the land for 5 years, but they want to build the temporary church. Rero mwene data yarabahaye ikibanza kibatinza ku bw'imyaka 5 bagiye kubaka urusengero rw'ifata kibanza. Therefore I went there, I inspection. Rero naragiye mfise ivyizigiro. Do it. Ndavuga ati nimubikore. Whatever he said to do it. Icyo babwiye cyose mugikore. Amen. Amen. Therefore, when I went to also Kamenge area, Nigiye naja mu makoraniro yo mu turere yo mu Kamenge, muri Kamenge area. I speak to Kamenge area. Naganiriye n'abanyakamenge. You should searching for the land, also build chapel. Ndababwira ati rega nawe murakwiye kurondera ikibanza ngaha twubaka urusengero. That's why area meeting, no more area meeting. Area meeting became our branch. Icyo navuze ngo uba ama area meeting ntakikwiye kongera kwitwa ama area meeting ahubwo n'amashengero shami. Amen. Amen. Even this church area, many brothers sisters stay here. Ndetse no muri kano karere tuherereyemo hari urusengero, hari bene data I don't bahaba. know, brothers sisters don't want to relocate to the town. Sinzi neza ko impamvu bene data bamwe badashaka kwimwa ngo twimukire mu Then you gisagara. can buy land here, Nta kibazo ashaka kuritongo ngaha. or you can hire this building continue. Cyangwa se tugakomeza gukota kino kibanza. Then not only area meeting promote to become a branch church. Yego, icyahozwe cyitwa ama area meeting ntakongere kwitwa amakoraniro y'uburere ahubwo ahinduka amashengero shami. Amen. Amen. Then we relocate church in town. Hama twimukane ishengero ryimukire mu gisagara. And everyone is come together also church service in town. Hama bene data mwese muze muze hamwe dukorane amakoraniro abera mu gisagara. We have 3 area meeting, right? Ubu dufise ama area meeting atatu sivyo? Also Musaga, right? Ndetse no ku Musaga tufise area Also we meeting. have to buy Musaga area also build chapel. No ku Musaga twakwiye kugura itongo hama twubaka That's urushengero. why this area meeting became a branch church. Nicyo gituma aya ma area rero akwiye guhinduka amashengero shami. God is doing a new things. Yego, Imana ikirakora ibintu bishasha. Amen. Amen. So that's why we move relocate church and build a new church Rero igihe tuko turashaka gutegura kwimuka no kubaka urushengero rushasha. to prepare for more church members. Impamvu no kugira ngo dutegure kwakira abantu benshi. When I heard here many church members connecting our Kunishimi church through the Mahanaim Bible College, Igihe numva yuko bamwe muri bene data benshi bitabiriye bagafata n'ishengero ryacu cyo mu Mahanaim Bible World College. Camp, Abandi bakaba bafatanya n'ishengero Mind Education, mu makambi mpuzamakungu, abandi muri Mind Education za nyigisho even z'umutima, academy program. ndetse na za nyigisho z'ama academy za AWF The bigisha Iris program, ibintu. you connected our Rero Kunishimi. biciye mu izi ntonde mwashoboye gufatana n'ishengero ryacu. That's why if we are here, you are comfortable. Nicyo gituma rero igihe twibereye ngaha mwe You mwumva don't ko need a bimeze burden, neza. too much burden Muri for the umutuzo offering. mwe ntimukeneye kumva ko mutanga But when we amashanyarazi move menshi. to the relocate in town, Ariko igihe tuzaba twimukiye mu gisagara, our brothers sisters need the offering, bene data muzaba mukeneye gutanga even heavy amashikano. offering. Muzaba mukeneye gutanga amashikano. This is very necessary. Ivyo birakenewe cyane. Then you can experience for the how God work for through you, Rero nimushaka kubona ibikorwa by'Imana biriko birakoreka biciye muri mwebwe. because God wants to expanding our church. Kubera ko Imana yo ishaka kwagura ibikorwa vyayo muri twebwe mu This ishengero ryacu. to prepare for the next our No generation. gutegura dutegura uruvyaro ruzodukurikiraho.
Let's open the Bible. reka twigurire bibiliya Isaiah 45:3. Yesaya igice cya 45 umurongo wa 3. I will give you the treasure of darkness and hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord, who call you by your name, am the God of Israel. kandi nzoguhitunga rihishijemo umwiza n'ubutunzi bunyegeje mu mpisho kugira ngo umenye ko ari jewe uhoraho naguhamagaye mu izina jewe nyene Imana ya Isirayeli. This is God's promise to you. Iri ni isezerano Imana yabahaye. What? Niki? I will give you the treasure, Nzobaha ubutunzi buhishijwe, hidden riches of secret places. ubutunzi ubukungu bunyegeje mu ibanga. So this morning, the 2026 New Year message, Hebrew chapter 11 verse 1. Uno munsi ubutumwa bw'umwaka mushasha ni mu gitabo twasomye mu gitabo cya igice cya 11 wa mbere. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Haravuga ngo ukwizera ni ukumenya rwose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. When you accept, when you believe, this is yours. Iyo mwizeye bino biraba ivyanyu. Amen. Amen. If you doubting, if you not believe, this is not yours. Rero igihe mutagwa gukekeranya mwico gihe ntibiba ivyanyu. That's why I will give you the treasure of darkness. Nico navuga ati ngo havuga ngo nzobaha ubutunzi bunyegeje mu mwiza. Then you should find where's my treasure. Rero mukwiye kubona ubutunzi bunyegejwe. Where is the hidden riches? Ubutunzi aho bunyegejwe bukomeye. That here is a hidden riches of secret places. Aha biravugwa ngo ni ubutunzi ni ubukungu bunyegejwe ahantu h'ibanga. Amen. Amen. Therefore, I continue. When I arrived in Burundi, I explained to the because abundant of sea shall be turned to you. Igihe nashika ngaho mu Burundi nakomeje kuja ndabigisha mpereye ku butumwa nigisha mvuga ngo ubutunzi bw'amanyama ubutunzi Isaiah 60 verse 5. Aho ni Yesaya 53:5. Because here then you shall see and become radiant, and your heart shall swell with joy, because the abundance of sea shall be turned to you, the wealth of Gentile shall come to you. Isaya 60:5 avuga ngo niho uzoraba mu maso hawe hakeyuka umutima wawe ukatidagizwa n'umunezero ukaguka, kuko ibidandazwa by'ibitariga bica mu kiyaga bizokugaruka iwawe n'ubutunzi bw'abanyamahanga buzokuzako. You remember when I open most every time when I standing here, I'm sure you used to this scripture. Muribuka gihe mpagaze ngaha ko kenshi nkunze kuza ndababwira ikintu cyanditswe kera. Abundant of sea shall be turned to you. Ngo ibitariga byo mu mazi bizobazako. Amen. Amen. Yes. Several times I speak, repeat, continue. Inshuro nyinshi nakomeje kubigisha bino ndabisubiramo udahesha. If your is depth and you not listening. Nimba kumbure wari wasivye mwumvirije. But your ear is open. Nimba amatwi yanyu nimba uri gipfa amatwi ushobora kubyumva. Amatwi yanyu yuguruye muteza ko mashaka kubyumva udahesha. Gentile shall come to you. Ubukungu bw'amahanga buzobazako. Amen. Amen. Yes, then when I came here, I heard many Burundi people stay like out of country. Igihe nashikaga mu Burundi namenye yuko abarundi benshi bakorera mu mahanga. That's why we call diaspora group. Rero abo bantu tubita ngo n'aba diaspora. Diaspora group in Belgium, aba diaspora bari mu Bubiligi, diaspora in USA, aba diaspora bari muri diaspora and Canada, aba diaspora bari muri Canada, and diaspora Dubai. Abakorera mu mahanga muri Dubai. Now new place in Korea also. Ubu noneho haje muri kibanza gishasha Korea y'Epfo bariho. I'm surprised one deacon she delivered to Burundian church in Belgium now. Natanga nivise yuko harimo dikone umwe yashoboye kumenya mu Bubiligi. When I travel to USA, igihe nzotembera muri Amerika, I will visit to Belgium. Ndifuza kuzotemberera no mu Bubiligi. Also when I travel somewhere, also I visit to Dubai. Ndetse n'igihe nzotembera handi hariho ndifuza kuzoca muri Dubai ndetse no muri Canada. Even yesterday someone is calling
he is from France. ejo hahise hari uwampamagaye ari mu Bufaransa, In France also there is some of Burundian. ndetse no mu Bufaransa hari abarundi bamwe bamwe. Therefore, abundant of sea shall be turned to you. Niyo mpamvu icyanditse kivuga ngo ibitaiga byo mu biyaga The bizobazako, wealth of the Gentiles shall come to you. ubutunzi bw'abanyamahanga buzobazako. I remind. Ndabibutsa, That's why our church need extend our tent. nicyo gituma ishengero ryacu tubwizwa gutazanira amahema yacu. Let's go to Isaiah 54 verse 2. Reka tuje muri Yesaya 44 umurongo wa 4. Enlarge the place of your tents, and let them stretch out the curtain of your dwellings. Do not spare. Lengthen your cord and strengthen your stock. Yesaya igice cya 54 umurongo wa 4 aravuga ngo tazanura ikiganza cy'ihema ryawe, nibagura amahema yahuba, ntugarukize hafi, wungure imigozi yaryo, ushimangire imambo zaryo. Because before I arrived in Burundi, kubera ko igihe nashika mu Burundi, already Burundi church decided to relocate our church. ishengero ry'u Burundi mwari mwamaze gufata ingingo yo kwimuka. Then when I came here, rero igihe nashika ngaha, not only we relocate, atari ukwimuka gusa, we have to start a new place church. turakwiye no kwiyumvira ku migambi yo gutanguza amashengero shami. Therefore, when I went to Kitega, rero igihe naja mu Igitega, already our brothers there. hariyo mwene data Igitega, That's why we have to also start a Kitega nicyo gituma church. twiza no gutanguza ishengero shami Igitega. Amen. Amen. Also, I heard Kirundo. narumvise ko no mu Kirundo, We have our own land. mu Kirundo turafise itongo ryacu bwite. Am I right? So ko none That's why we built chapels there. nicyo gituma naho nyene dushobora kubaka urushengero, Because all Burundian must be received salvation. kubera ko abarundi bose babwirizwa kwakira agakiza. That's why in my heart all things are ready. nicyo gituma mu mutima wanjye namenye ngo vyose Even biriteguye, if we cannot see, nubwo ntashobora kubibonesha amaso yanjye. God has already prepared land, people, and provision. Imana yaramaze gutegura abantu, irategura n'ibintu bigenerwa vya misi yose. Amen. Amen. That's why we used to say all things are ready. Rero niyo mpamvu twe kumenyera ko amatuba ngo vyose biriteguye. God preparing for already. Imana yaramaze gutegura vyose. Even building is, church building is not about money. Ndetse n'ibijyanye n'inyubako, mumenye ngo inyubako si It is amafaranga, about trusting God. ahubwo ni ukwizerana. Amen. Amen. This is like a new journey, new life. Ivyo bisigura ngo kwizera Imana ni urugendo rushasha, ubuzima busha. When God speaks to Abraham, Igihe Imana yabwira Aburahamu, Abraham starts a new life. a new journey. Aburahamu yatanguye urugendo rusha, atangura ubuzima bushasha. Amen. Amen. Because God's promise. Kubera ko ni isezerano ryayo. So let's go Isaiah 49 verse 20. Reka tuje muri Yesaya igice cya 49 umurongo wa 20. The children you will have after you have lost the others will say again in your ear, the place is too small for me. Give me a place where I may dwell. Abana bawe waranyazwe bazovugira mu matwi yawe bati, ahantu haratwagiye, sigenyeza turonke aho tuba. Amen. Amen. That's why same with Isaiah 54:2. Nicyo gituma tubibona bimeze nkaco kimwe nkajya muri Yesaya igice cya 52. Connection scripture. Mugiye kuraba ni ivyanditswe bifatanye. Enlarge the place of your tent. Havuga ngo tazanura amahema yawe. Because here Bible said the place is too small for me. Kubera ko muri Yesaya 49:20 havuga ngo ikibanza ndimwo kiranyagiye. Amen. Amen. That's why we enlarge our tent. Nicyo gituma tubwirizwa kutazanura amahema Enlarge the yacu. place of your tent. Tazanura amahema yawe. Then all things are ready. Rero byose biriteguye. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. That's why our brothers sisters also you ready. Nicyo gituma namwe bene data muriteguye. Ego. Yego. Yes. This is the blessing sign. Iki ni ikimenyetso cy'umugisha. Because in our place is too small now. Rero iki kibanza kimaze kutubana gito, We have to extend. tubwiza gutazanura amahema yacu. This is not only place. Nibaze Our heart extends.
n'imitima yacu iragukirwa. Do you remember koi fish? Muribuka ya nkuru y'ifi bita koi? Koi fish story, right? Murazi inkuru y'ifi The koi? small size, small. Nagafi nyene kaba kari gatoya. But big size, big river then became a big. Iyira hano hati bantu yamugishitwa hano hanini barunini. So here is next year they increase 3 million. Rero no mwaka bisigura ngo nukwiyongera But za our miliyoni new locate zitatu. place is per monthly 6 million. Rero ubundi bwo aha tugiye kwimukira avuga ngo tuzoje turi ha miliyoni 6 We mu need kwezi. the double. Bisigura ngo turakeneye ayigwiza kabiri kuyo Another twinjiza. meaning is that the Lord give your salary is double. Mu yindi sobanuro ngo Imana igiye kutwongereza I imishahara mentioned yacu. about double income project. Naragiye mvuga ngo ni umugambi wiyongerekana igihe Amen. twinjiza. Amen. Even your business is more increase. Ndetse n'indandazo zanyu zigiye kwiyongera. That's why 2026 Nicyo gituma 2026 a year of move and building. ni umwaka wo kugenda batwubaka. 26 is the year of moving forward. Umwaka wa 2026 ni umwaka wo gutera intambwe. 26 is the year of the building. Umwaka wa 2026 ni umwaka wo kubaka. The year of expansion. Ni umwaka wo kwagukirwa. Amen. Amen. So faith instead of fear. Ukwizera mu gishingo cy'uko tugira ubwoba. Obedience instead of doubt. Kumvira ijambo ryatagukekeranya. Unity instead of complaint. Mwoye kwama mwidodomba. The people no faith then start complain. Rero abantu batagira ukwizera batangwa kwidodomba. Why church move? Kubera iki ishengero ryagiye muke? Why? Kubera iki? Only Impamvu complain. niyihe? Imyidodombo gusa Like muri the bo. children of Israel very behind the people. Aba bana b'Abisirayeli impande Then zabo. complain. Bama bari kwaridodomba gusa. Then why against the Moses, against God? Bama bari kwararwanya Mose n'Imana. That's why God sent fire serpent to Icyo them. Imana yabarungitse bw'inzoka z'ubumara. Amen. Amen. Then God gave them another serpent. Ariko noneho icyo gihe Imana yabahaye indi nzoka. We call bronze serpent. Tuyita inzoka y'umuringa. Anyone bite, but people seek the Ati buri wese azokomogwa nayo n'inzoka isanzwe y'ubumara. bronze serpent. Azoca araba ku nzoka y'umuringa. Behold. Raba. Hallelujah. Hallelujah. You know, behold the meaning? Mwacu bisigura ngo raba. Kiswahili what? Mu Giswahili bisigura ngo tazama wewe ni Bwana. We sing together. turirimbire hamwe. All stand up, then we sing Mwese mwaguke together. turirimbire hamwe. So all stand up, then Mwese we sing mwaguke together. ama turirimbire hamwe. Who know? Ninda yizi indirimbo. Sister come. Mushiki wacu ingo. Sister one sister coming. Tazama. Mushiki wacu umwe bayiza zega harimbe indirimbo tazama. Tazama wewe ni Bwana Mungu wa tevenemili kuna neno lolote asiloliweza. Tazama, tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno lolote lile usiloliweza? Je, kuna neno usiloliweza? Je, kuna neno lolote lile usiloliweza? Thank you. Bakoze. You see? Imicara. Behold, I will do all new things. Ngo laba ngiye gukora ikintu gishasha. Lava. Tazama. Behold. Hallelujah. Hallelujah.
That's why when we obey this, niyo mpamvu dukwiye kugira ukumvira. you need together with the one Ico gihe heart. birasaba ko tuba dufite umutima umwe. Then what is that? God will do it. Ico haca tuzakurikira iki? Imana izobikora. We will obey His voice. Hama tuzokumvira ijwi ryayo. We will move forward together. Tuzogenda imbere hamwe twese. Hallelujah. Hallelujah. Then this is behold, I will do new things. Iyi niyo nkuru naca kubabwira ngo raba ngiye gukora ibintu bishasha. Amen. Amen. That's why this morning Nicyo gituma uno munsi mu gatondo I remind 2026 how God will do. nongeye kubibutsa kandi uko Imana igiye kuzokora mu 2026. So I will doing new things. Ngiye gukora ibintu bishasha. Hallelujah. Hallelujah. Then you remind how God work for us. Mukomeze kuvyibuka ingene Imana idukorera. Hallelujah. Hallelujah. Therefore 2026 Niyo mpamvu mu 2026 God will work for us. Imana izodukorera. Amen. Amen. So anyhow, today you listen to this message. Uko biri kose uno munsi mugiye kumviza no butumwa. So I will give a chance to you. Ngiye kubaha ni mahirwe. What God will do for you. Nico Imana igiye kubakorera n'igiki. So anybody you can hands up, Umwe muri mwebwe akirize. come to here. Amuze ngaho I will imbere. give a chance to 1 minute. Your divine Hanyuma 2026 divine for you. ndaguhe akanya k'umunota umwe nibura uvuge Please come, wacu anybody. gukora muri uno mwaka dutanguye. How when you listen to the word of God, Uvuge ukuntu wakira ijambo ry'uno munsi. how your heart moved and touched. Ukuntu umutima wawe wimutse wakozweko. Then come to your testimony. Amuze ngaho ushingiye How ntawe. God will do for you. Ukuntu Imana izogukorera. Behold, I am doing new things. Ngoraba ndiko ndakora ibintu bishasha. About this message, you can start. Bice muri buno butumwa twumvise uno munsi bashaka Is there gutanga. anybody here? Hari umwe yewe yashaka kubwakira. Holding. Fata mikro. 자, 미지 가은이 빨리 가서 빨리 준비됐나 확인하고. Sashimwe. Praise Jesus. Ndashima Imana kubera ko ubutumwa numvise uno munsi hari ijambo ryankozeho. Because the word I received today, there is a message which touched me. Si uruhande rwo gutazanura amahema gusa ko nanjye hari ibyo nkeneye. It's not only the time for just expand our tents. I myself, I have something that which are on my knees. Ari igihe nicara nkiyumvira ati Imana ngomba gukorera ubutumwa bwiza ariko rero si uko konyine ko nkeneye amafaranga. Sometimes I have the zeal to speak to preach the gospel, but sometimes I discover that I need even money. Rero ibitageka by'amahanga n'ibidandazwa niyo byaza nanjye ndi mu mugabane wazoshikirwa. Then the abundance of the wealth, the sea will come to me too. Kuranda rwo gutazanura amahema naho ndi umuvuga ubutumwa bwiza ko nanjye narakiriye agakiza. On the side of just expanding our tents, I too am the evangelist because I received the salvation. Ejo yaravuze ko inyuma hariho abandi bazoza. Yesterday he preached saying that there are so many people who will reach to us. Ariyo mpamvu dukwiye kubaka. That is why we have to build a new temple. Nanje mu buryo bw'imwe mudabona abantu benshi. And I too, in a spiritual side, I see many people coming to Mumwemu us. yanje nk'isezerano ndabyizera kandi ndabyumva ko In my bizofasha. spirit, as a promise, I believe in that will happen. Niho navuze ati umwongere dufise si umwongere ahubwo n'umuvugisha. That time I said the pastor that we have today is not just a simple pastor, but it's a prophet. It's a prophet. Ejo pastor Pat yavuze ngo naho yoba papa akaba yanyemereye ibintu nkaba ntabyizera ntibyoshikira. Yesterday, Pastor Parker in the crossover message, he said, if my father just promised something and one don't believe, it will not happen. Rero Imana igiye guhezagira umuryango wanje dukorera ubutumwa bwiza. Then God is going to work for my family. Let's work for the gospel. Atari kuvugisha umunwa ahubwo no gukoresha amafaranga. Just not only to speak with our own mouth, but to use our own money. Eritazira hashinga intahe ngaca mvuga nije naratanzwe umuryango Our wacu. elder Desiree used to say in his testimony, saying that we have to gather with God, and I saw that maybe I'm the one to lose. Hari radiyo ivuga ubutumwa bwiza hari ingozi kubera narabayeho imyaka 8 hari abantu
nabwiye ibidaseruka ndabigisha Yesu Kristo ariko ntazi ko ibyaha byanje byogejwe ubu iyo radiyo ikirababwira ubutumwa bwiza biciye kuri These days there is one radio station in Ngozi which is preaching the gospel. There is my neighborhood. I was there preaching the gospel when I didn't know even the gospel, but today they are listening to the gospel, the true gospel. Aho biciye aho n'umwungere miburo yashitse mu rugo iwacu akavuga ubutumwa bwiza abantu bacu barakira agakiza Through that way, even Pastor Miburo got the opportunity to visit my family and he preached the gospel to them. Now nyine byari biciye ku mwungere kandi nari namusabye ati naturungikire miburo mu muryango aze kuvuga ubutumwa. Even this that it passed through our pastor because I asked him to send Pastor Miburo to go to my family and preach to them. Rero nakesheje ijoro ndiko ndasenga nabonye ijambo ryanditse muri Yakobo 2 umurongo wa 5. Today I spent night praying God in Jacob chapter 2 verse 5. Ngo mbega Imana ntiyatoranije abakene b'iby'isi kugira ngo ibagire abatunzi mu by'imwemu. Which says that God have chosen the poor so that He may make them the rich in a special way. Abatunzi mu kwizera. The rich ones in faith. Igihe Burundi bwari turaboro uno munsi president yavuze ngo nakarima keze kubera ko ngo ni igihugu kirimo ubutare. We used to be just a poor country, but the present message today he said Burundi is a golden garden. Let us expand our tents. You are blessed. Thank you. Tunakoze. Only one more. Turakene n'ubundi umwe. Barishimwe. Yenda nawe urakeneye? Barishimwe. Praise God. Ndashimira Imana I thank God for the message. Umwaka uheze Imana yarampaye passport. Last year God gave me passport. Uyu mwaka naho nkeneye kwimpa permis. This year I need God to give me a driving license. Ijambo ryabivuze samahera. The word says that it's not money. Ngo urugendo rwo kwizera gusa. It's just the spiritual travel. Ikindi nk'umupasiteri. It's not for just a pastor. Ndakeneye guhindura ikibanza. We need to change mu kibanza kirutiki cyane. So that we may go in expanded praise. Ni iki samahera n'urugendo rwo kwizera. Even this, it will not be money but just faith. Ijambo ry'umwaka afise. It's the message of the year that n'urugendo rwo kwizera gusa nta kintu. That I have in my heart saying that it's the travel. Journey. Thank you, you are blessed. Yes, Hashim. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Uno munsi twakiriye ubuhanuzi. Today we received the prophecy. Buvuga ko imishahara yacu canke ibyo twinjiza bizogwizwa na kabiri. Which says that our salary and our incomes will double. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kubaka urusengero ngo si amafaranga. To build a temple is not money. Ikintu nsaba abashengero ry'Ubujumbura ni kimwe gusa. What I ask the church member of Bujumbura, umutima umwe. it's only one. That is the one heart. Dukeneye amafaranga. We don't need money. We don't need money to move. Dukeneye ibintu bikomeye kugira ngo twimuke. We don't need great things so that we may move. Imana yabiteguye kuva kera Because God has prepared our things are ready already. Nitubumwe. Let us be one. Turondere ko dushika ku cyo tugomba. And then search how we can just reach the surprise. Because we don't need money. Bikeneye n'urugendo rwo kwizera. Just it's a spiritual trip. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, ashimwe cyane. Praise God. Imana irakora no munsi, neje irakora, izokwama ikora. God work today, even tomorrow he work, and he will still working. Umunota umwe pastor yanyihanganire. Pastor gave him 1 minute, but I'm sorry for that. Nari maze iminsi ntabisororeza. He spent the time without living in Isololezo. Nchanja Isololezo ndaharara rimwe ijoro rya kabiri. I went in Isololezo and I spent one night. Hacha hatera umuriro. Hacha hatera umuriro muri container. There was the fire in the countermeter. Umuriro utera mu nzu. Urabona hajya dushira amafizi. You see where they are just the countermeter for electricity.
ryama feasible yaturikana kujya kw'inkoho. The disjunctors just burnt like Mwibuke ngo a nayo maze guns. amezi 3 ntahaba. Think how many around the 3 months without living there. Iyo mba ntahari If I was not there, Imana ikinkura hariya ikiranza. God brought me where I was to my and come back to my house. Kuza wari umaze gufata marido urumva marido amaze And I saw that my the fire was just burning everything in my house. ntimugire ubwoba rero. Do not afraid. Imana izi nzira zacu zose zoduheza. God knows all our ways. Pastor ivyo agerageza no kugira ngo ibi bintu muvyakire byinjire muri mwe. What the pastor trying is just to make you to understand and to receive this news, so that you may understand that it's possible to get money. Si umuntu. It's God who does it. It's not us command. Kwimuka n'urugendo rwo kwizera. To build, to move, it's just a trip for faith. Mu nzira mwaraheza. Or you will find that in the way. You are blessed. All right, thank you. Murakoze. Do you want to one more? Murakeneye undi muntu umwe? Okay. Ego karibu. Praise Jesus. Ndashimwe kandi Praise Jesus again. mwaka mwiza mwese. Happy New Year. Muranezerewe? Are you happy? Kumera amashimana. Let's stop there. Ndanezerewe cyane ejo narashinze intaye kandi I'm so happy because yesterday I testified. utarahari yarahonze kandi utarahari yarahonze. The one who didn't know, who was not there, he missed. Ijambo twe turyumvise kabiri. This scripture that we someone that we received the second time. Ati mwe muratombe ko muryumvise uyu munsi neje muzogara ku He told us you are lucky because you listen to this message. You listen to it even tomorrow. umunezero mwinshi pastor gishika ngaha. I was too happy to see Pastor when Pastor reached us. Atubwiye ati ntimwita abakene ariko mwita abatunzi. He told us to never call yourself that you are poor, but say that you are rich. Icyo twiyita ariko ni Imana itwita niko Imana ivuga. It's not us who calls ourselves that it's God who calls us that rich. Imana ivuga ngo abanyantege nke muvuge ko muri abanyenkomezi. The word of God says that, may the weak says that I'm strong. Imana ivuga ko twebwe abanyantege tutungisha abantu. It's the word of God says that we are maybe even though weak, just we can make others rich. Ndashima Imana yo yateguye Pastor Oxopak. I'm so thankful to God because He prepared Pastor Park. Pastor Oxopak nawe agategura abakozi b'Imana baza hano mu Burundi. Even in the Pastor Park, he prepared the missionaries to be sent kugira to ngo Burundi, batwigishe ibanga ryo guharwa ibyaha. so that they may teach us about the secret of forgiveness of sin. Ibanga ryo guharwa ibyaha ni ikintu kinyegeje. This secret of forgiveness is just a Abantu hidden bashobora agenda. kumenya byoroshe mu byumviro byabo. It's not easy to be understood to anyone in his own mind. Pastor yavuze yuko tukwiye kwita abatunzi kandi Pastor told us that we have to call ourselves that we are rich. Pastor yarashitse inoje akazi kwanje kaciye karahera. I do remember when the pastor arrived here, my job Ariko ndiyumvira finished. ngo none ngiye gukora iki muri aka I was kazi. thinking, what am I going to work? What am I going to do in these days? Naciye nje ahantu hari umudogiteri akora ibintu by'ubuvuzi. I went to see one doctor who just selling medicine. Anjanyeyo. One told me to go there. Icyo gikora nafise umwanya naciye ndonka n'umwanya wo kumviriza pastor muri burakeye. During that time, I was able even to listen to the dawn service. Icyo yavuga nuko yavuga ko tugeze kuva ngaha tukubaka. He told us that we have not to be here only, we have to build. Tukajangenda mu kindi kibanza gisumbije. We have to move to another big realm. Mu 2017 twasenga turi nk'abantu 15. In 2017, we were just about 15 church Ariko ndavyo members. bishengera ukuntu ryuzuye numva musozi yakoroka muri iki. But when I see how the church is full these days, I Kubera can amababa even feel even my y'umunezero tears. bavise muri iki. It's not because I'm sad, but it's because Kuko I'm twatavuga happy. ubutumwa bwiza twitegwa gutegwa amabuye. We started preaching the gospel when we were about even Tuvuga to ko be turi stubborn. abagororotse twahariwe ibyaha byacu byari bitumvikana mu. When they're calling ourselves that we are righteous, but it was not understandable, it was not Umunsi abana banje sense. barakiraga kiza. But now my sons received salvation, my mother received salvation. Abantu benshi ozanaturu yaho navuga. Some of my neighbors received salvation. Numvise n'ijambo rivuga ngo bitariga bizotuza. Even the word, the message of today says that the wells of the city will come to us. muri ubwo
muganga akora ivyo bintu The doctor I'm telling you, it's just someone who ivyo bintu bimpa kuvuga influence. ubutumwa bwiza kandi naho mba ntumengo ntabishaka This when I'm doing this, it make me to preach the gospel. ubonana I n'abantu like or barwaye not. bamerewe nabi cane To nkagenda meet nkabashaka people who are ubutumwa sick, bwiza I preach them abanyinshi the ndamaze gospel. kubabwira ngo baze dufatanye ivyo wonye bakavyita nyene nk'ibintu bisanzwe Many people used to tell them that I have to come to join with me, but they took uyu me munsi rero simple kuvuga things. ngo ntimuvuga ngo ndiko ndirata Today it's just it's not just to imana boast yaramaze myself, kugura inzira y'ibitayega but what I could tell you, God have already opened the ways of basavye ko wells. ntanga ntuze akarangamuntu kanje kugira ngo akarangamuntu kaboneka muri marezi They asked me that I have to give my ID card so that I may be register it in the ashobora system. gukaba amadolari ava muri marezi nari dukeyi I can just attach even some dollars, even a little. bara n'ibitaga bitamaze kuza kuri jewe You could understand that the wells abundance of the system didn't come to me. Praise the Lord. inshuti yanjye ntibarayemera neza Things are going good. rero nagomba abantu babikeneye baze dufatanye kugira ngo dushobore kuvuga ubutumwa bwiza I would like to ask those who want, they come to me and they help me to preach the gospel. byoroshe kandi uraronka abantu bakaza bakumva ubutumwa bwiza You can meet people and just preaching the iyo ubutumwa gospel. bwiza umuntu yari umunyazaga agenda umugororosi agenda kumugororosi nta munezero usumbuye ku isi If you preach the gospel to one, there's no other joy you can hear. muze rero uyu mwaka tutangure kuvuga ubutumwa bwiza Then this year, let us come and preach the iminsi gospel. iriko iragenda kandi uko iminsi igenda niko iminsi yo kubanga kuri isi twayigenda The time is touching its end. We too, we are touching to our end. isimburwa n'ivyinshi ariko abivuzi ni bake The harvests is many, but the harvest muze are tuve hasi not kugira ngo much. isimburwa Let us stand up and come and harvest. mwarahizagiwe You are blessed. 아멘. Amen. 자, Happy New Year. Rero bifurije umwaka mwiza Let us pray. Reka dusenge. Dear Father, thank you. God bless our Good News Mission this 2026 New Year message. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. We also remember this morning we sharing, behold, I will do new things. Therefore, Good News Mission Burundi will move also forward, and God help our Burundi church, also brothers sisters, their individual business and life, and God only promise abundant of sea turn to you, the wealth of Gentile to come to you. Then we moved according to this scripture. We continue following. Thank you, Lord. God bless our day. Then today is the 1st of January, beginning of a year. With this hope we live. In Jesus' name.